dusome ijambo riri mu gitabo cy'imigani. Haleluya. turi mu bihe byiza byo kubohoka, kuva mu minyororo. Haleluya. Kuva mu minyororo y'abarozi. Abarozi ni babi, turabanka kandi tuzobanka. Nta gahengwe tuzobaha, nabo nta gahengwe baduha. Haleluya. Tuzobagwanya. Bibiri ivuga ngo mugwanye wa mugwanizi nabazogira gute? Azobahunga. Dufise gahunda yo kumugwanya, imikorere yiwe tuyigwanye, tubona abana b'Imana bidegemvye. Wowe urarima hakimbura abatarima, urakora hagahembwa batakoze, inyungu zawe zikaje amaboko y'abandi bantu. Uyu munsi turabyanse mu izina rya Yesu Kristo. Turabyanse. Dutegerezwa kubona ukuboko kw'Imana. Haleluya. Ejo narababwiye nejo canke nihijya ejo, aho nababwiye ni kuva kera Imana ni Imana rimwe na rimwe ihana iyo bikenewe. Haleluya. Kuko hari igihe uvuga ibintu ng'ivyo ngo nivyo mwisezerano rya kera. Nta sezerano rya kera, nta sezerano rishasha, byose ni bimwe. Isezerano rya kera ni gitutu cy'isezerano rishasha. Amen. Isezerano rya kera cyari gitutu kibigiye kuba. Haleluya. Narababwiye ndababwira umugabo yitwa Herode. Yari yahangaye ubwoko bw'Imana, yari yahangaye ibidahangagwa, yari yahangaye Petero uwasizwe. Reka burya nababwire, ntabwo twavuzwe ko ibintu bimwe uko mubona turaha, ntabwo turi ko amasezerano amwe. Hariho bamukora umbone. Ndashaka Imana guhindura umukora umbone. Abizi kera tukiri abana twaraja kwaruza inyoni, ariko hari inyoni zitaruzwa. Wiyanze ukaja kuyaruza kumena amaso, agaca woja ukaruza kakumena amaso. Ndagomba ngo Imana iguhindure mukora umbone mu izina rya Yesu. Kana kumwanya wose bakuvogera uko bishaki, nakuvogera uko bishaki, bavogera urugo rwawe uko bishaki. No, turavyanse. Haleluya. Ntibishoboka. Dutegerezwa kwanga. Bibiliya iratubwira ngo Mose ageze muri Egiputa, azazanye amakuru, azazanye gahunda, aje guprograma ibintu byari programme kuva kera. Hari ibintu tugomba ibyo bari baraprogramye tubiyindi ntumbero, tubiyindi gahunda. Tuje kudesorganiza amorganisation diabolique yose mu izina rya Yesu Kristo. Tuze kudesorganiza imipango yose y'abapfumu n'abanyamarere. Amen. Bibiliya iravuga ngo Mose afise inkoni. Inkoni. Arababwira ati mumbona sindi Mose wa undi wa kera. Ntabwo turi kirofa uri kijuju inkoni. Inkoni. Ntabwenge ugira wewe. Arabwira ati muboniye irimo amavuta. Haleluya. Iyi irimo amavuta inayihawe n'Imana. Umva ndababwira. Aja kuragira yari inkoni isanzwe n'inkoni z'abandi bose. Yari afise inkoni nk'iz'abandi bose, ariko imaze gusigwa. Ndashaka kanwa kawe Imana igasige. Tambure kwatura ibintu bikomeye kandi Imana itira bishira mu ngiro. Watura ibintu bihambaye Imana itira ivyemeza. Ngo yiterera hasi hinduka inzoka. Baritwengera barasha
dufise abapfumu barenga umwe. Ibyo babikoze kuva kera utaranavuka. Ariko yitereye hasi yerekana ko ari inkoni itandukanye n'inkoni zabo. Imiri inkoni zabo zose ngo babone inkoni yiwe irasamira irazimiraguye. Ubushobozi Imana igiye gushira muri wewe nubwo kumira ubundi bushobozi bw'abarozi bakuroze kuva ukiri mu nda ya mama wawe. Baravuga ngo turamuhejeje ntacyo azogera ko. Ndagomba ngo uyu munsi wakire ubushobozi bw'ikirenga mu izina rya Yesu. Amen. Mwo kwibuka ahantu twasomye mu gice twasomye kuwa mbere muri kuvayo, hari umuntu yandize vende tuhasubiremo cyo duja mu migani, tuhasubiremo. Murazi ku mutwe ari abanyagice batari bahari. Haleluya. Mwara hafashe ku mutwe ari abatahazi. Tuhasubiremo. Manura imbaraga zaba gushaka uri vyizigiro byaba kwise ni wewe buturo bw'imitima yacu, ni wewe mashinge yaba kuvuga tugufise mwambe. Mwahabonye ko mutarahasoma iyo tugendana nawe turabanesha. Tuhasome mbiyo. Umurozikazi nimuze mumureke. Umurozikazi nimuze mumureke. Umurozi gabo nimuze mumwemerere. Yereka n'abarozi gabo barahari. Ibaza ngo haroga abagore bonyene n'abarozi b'abagabo bariho. Umurozi kazi nimumwemerere kwabaho. Punguze kidogo. Umurozi kazi nimumwemerere. Ijambo dufise niryo kwanka imikorere yabo, niryo kwanka imigambi yabo, niryo kwanka gahunda zabo, niryo guhakana. Niwa byanka Imana irahitira ivyemeza. Irahitira ibishirako igikumu. Umurozikazi nimumwemerere. Soma Imigani igice cya mbere. Imigani igice cya mbere. Ndabona umwanya uragiye tudasenze. Naho murahazi ku mutwe. Nimuhere kweturana. Haleluya. 1:17 ngo kuko umutego utegega ubusa iyo ikiguruka nenze ko mwahafashe ku mutwe ngo kuko umutego utegega ubusa iyo ikiguruka cyose. Aho naho mwari muzi. Soma ndahabonye. Soma bera. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko umutego utegegwa ubusa ikiguruka cyose iyo kibibona. Bandanye. Eza. Ahandi ndi hakubwiye. Urahasobanura wewe. Uhasoma urahasobanura. Nayerekwa ryaho mvise. Haleluya. Mwe muyera yanyongoreye kuri iri jambo. Amen. Mwe muyera yanyongoreye kuri iri jambo. Ngo umutego baguteze wategeye ubusa, washibukiye ubusa atacu ufashe. Umutego wose watezwe ku buzima bwawe wategeye ubusa. Munyumve nababwire Imana
imana yamaze kugurura amaso yanyu yo kubona imitego yose y'abapfumu n'abacawi n'abanyamareba. Ntabwo mwahumvise muba mwavuze haleluya. Kuko umutego wose watezwe ushibutse atacu ufashe, aho bari baravuze ngo uzohafatigwa, imana irakurengeje mu izina rya Yesu Kristo. Ariko niyo murabyumva ibi bintu, imitego irahari barabateze, iyo mitego yose irashibutse, iyo mitego yose irashibutse, iyo mitego yose irashibutse. Semeni haleluya. Iyo mitego baguteze ngo muri uku kwezi k'umunani ngo turabe, ngo muri uku kwezi k'umunani turabe, ukwezi k'umunani urakurenga, nuko 9 ukurenge, nuko 10 ukurenge, nuko 11 ukurenge, nuko 12 ukurenge, urinjira mu kwezi kwa mbere. Haleluya. Ngo kuko umutego utegega ubusa, ikiguruka cyose iyo kibona. Mu yandi majambo, imana yaguhaye amababa. Imana yaguhaye amababa. Bwana sifiwe. Biravuga ngo muzogicica nacyo kizobagira, muzokandagira inzoka na sikoropiyo. Muzogicica nacyo kizobagira, muzokandagira inzoka na sikoropiyo. Mu birenge byawe imana yashyizeho ikirato. Aka ntabwo mukumvise neza. Mu birenge byawe imana yashyizeho ikirato cyo gukandagira icica, cyo gukandagira ubumara. Uzogenda ubisimbuka, uzogenda ubisimbuka, uzogenda ubabana, bazajya bagucukurira imana nayizizi isibe. Mu yandi majambo, ikinogo nikikiriho, ikinogo nikigaragara, ikinogo wari warimbiwe n'abana bawe ngo muze mugikorokeremo, ntabwo mukigikorokeremo. Imana yatanze yishurirwa muri iyi ndwi, ni indwi yo kurengana imitego y'abansi, ni indwi yo asemene haleluya. Nkasoma kandi karongo kamwe gusa duhite dusenga. Ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5. Igice cya 5 ku murongo wa 17. Haravuga ngo abaherezi babashira mu ibohero, umumarayika arabugururira. Aba bantu nta mabohero barimo. Muri mu mabohero, umumarayika ni wakugururiye. Umumarayika ni wakugururiye. Ngo maze umuherezi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, nibo muce witwa uw'abasadukayi, buzura ishari, babashorera akamaboko, bashorera amaboko ku ntumwa, bazishira mu nzu y'ibohero rya bose, rya bose.
ngo maze umumarayika w'umwami Imana ahenga mu ijoro yugurura inzugi z'ibohero abakurayo, arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubabarire amajambo yose ya bwa bugingo. Babyumvise binjira mu rushengero, hari nko mu mutwenzi barigisha. Amen. Imana irambariye ngo ndakubwire, irakubohoye hanyuma wiyereka bari barakuboshe. Iragusimbishije umutego hanyuma wiyereka bari bawuguteze. Wanyemera ukavuga haleluya. Abari baravuze ngo ntuzoronga uruvyaro bakubone ubiyereke uhetse. Abari baravuze ngo ntuzorongogwa bakubone wambaye bage. Abari baravuze ngo ntuzofata urugendo babone ifoto yawe uri kuri airport. Abari baravuze ngo ntuzotera intambuko ngo arawugururira. Bari mwibohero rya bose mubyumve, ariko ntabwo hasohotse bose, hasohotse abari bakenewe. Ntabwo hasohotse imbohe zose. Izindi mbohe nizamenye ibyabaye. Arabugururira, arabasohora, abandi bari kumwe ntibabimenya. Yaraje yugurura ibohero ahitira aryugara kwa kundi nyene intumwa zirasohoka. Ndavuze ngo iryo bohero Imana irari gukuyemo. Imana warishizwemwo n'abantu batakugishije inama. Narabivuze hirya y'ejo, sinzi ko hari ejo cyangwa ejo, warishizwemwo batakugishije inama no kukubohora ikubohoye itabagishije inama. Wovuga haleluya. Ngo barasohoka, abandi izindi mbohe zagumyemo kuko ryari bohero ry'abandi bantu bose. Ngo bababona mu rushengero, arababwira ngo mugende muhagarare mu rushengero mwiyereka abantu, mwiyereka abaherezi. Ngo babyumvise barabwira ngo rega babagabo tubabonye mu rushengero kandi bashize amanga. Ngo uwo munsi baza kubafata bukebuke batinya abantu, bavuga ati abantu barabatera amabuye. Ngo babazana kuneza, barababwira ngo ntitwabihanije kutavuga muri iryo zina. Petero arababwira ngo icoroshe no kumvira Imana gusumba kumvira mwebwe. Haleluya. Ngo barabakubita, barababwira ngo ariko mugende nimusubire kwigisha muri iryo zina. Ahubwo noneho baca bongereza umuvuduko, baca bongereza imbaraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Igihe cyawe cyo gushingira inahe Yesu cyageze. Igihe cyawe cyo gushingira inahe umwami Imana cyageze. Abavyumvise nibavuge haleluya. Ngo bagenda bashize amanga. Ngo barabye inzugi basanga zirugaye. Bazi ko kiri hahandi bagushize, bazi ko kiri muri cya cyumba bagushiramo, bazi ko kiri muri rya cupa bagushiramo, bazi ko kiri muri ya sekuru bagushiramo, bazi ko kiri munsi ya cya gitanda bagushiramo, ariko bavuyeyo kera bugica. Vuga haleluya. Vuga amina. Sema haleluya. Bwana sifiwe. Eji egrano ndaguhanurira. Bibiri na 14 2014 hari umuntu yakugiriye nabi. 2014 uri ku bintu warimo. Uwo ariko arategura kuzina, abandi nabo ariko barategura gufunga. Ngo nagende hatafika fasi. 2014 niho byabaye. Ariko Imana data twese irambariye. Imana data twese ni Imana ivuga. Wewe wateguye kuza mwisi y'umwuka, barakurokarije barabimenya. Ngo nagende ico gisagara ntacyo azokivanamo. Ayo majambo yaragushikiri twari kumwe se.
wari umaze kubimbwira n'umunsi n'umwe. Ayo majambo yaramushikiri 2014 n'ibyo bintu byabaye. Baravuga ngo nta kintu na kimwe azopfa agezeko. 2026 ni umwaka w'impinduka ku buzima bwawe, ni umwaka w'amateka. 2026 uzokora ubukwe. Ndabivuze nshize ko karangu. 2026 uyazokora ubukwe. Kandi bari baravuze mudahava mwibaza ngo barabana yaraje aramubwira gahunda aramubwira projet. Wowe warigeze umbwira umunsi uzokora ubukwe wewe? Imana irambariye ngo ico kiziriko cyari cyarakuziritse ariko basha 2000 kiraje. Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho. Imana nayo yari yateguye farashi yo guhekaho. Birategekwa bamutambagiza bamuzerereza, kandi uwamutambagije niwe yari kumumanika. Umviriza ndagutangariza muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Ndumva umwuka wo kuzura abantu n'abakura mu mabohero wamaze kumanuka muri iki gitondo. Mwanyemera mukavuga haleluya. Bararahiye baravuga ngo genda uzopfa nk'imbwa ariko uzopfa nk'umugabo. Cyangwa nabikubariye umunsi. Urasubira rugo ariko ndarayatima n'ukuri ariko ndashima Imana. Haleluya. Manura imbaraga zaba gushaka uri byizigiro byaba kwizera. Ni wowe buturo bw'imitima yacu, ni wowe mashimwe yawa tugufite mwami turakomeye. Iyo tugendana nawe turamane. Imana ihindura ubusa imigabo y'abantu, Imana ihindura ubusa imipango y'abazimu, Imana ihindura ubusa imipango y'abakonikone. Twazamura amina. Umuntu ashobora kuba hano yavuze ngo reka nje kureba ayo matangazo batangaje. Umuntu akaba hano yaje kuraba. Ndagutangarije Imana ikumfashirize basizamura ukwizera gutoya cyane. Imana yo mu ijuru igukorereko. Imana asema haleluya. Imana yagukuye aho hantu, Imana yagukuye muri icyo cyobo. Iyo mitego yose baguteze Imana irayicagaguye, Imana irayivutaguye. Vuga amina. Muracheza n'Imana yaduhamagaye. Imana iraguteturuye yo mwijurira kwibutsa imigambi ya Satani. Imana ihinduye, Imana yaguteturuye, Imana iyo mwijuru irakwibutsa imigambi ya Satani. Imana ihinduye nawakwiringiye Imana wimuhemukire. Imana igishuriye
yakuvanye. Je navuze ngo Imana iraguteruye aho hantu iguteretse ahandi hantu. Sivyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu buzima w'ibizaza ndabakunda. mwanyemera mukazamura ibiganza ku mwami w'abami mugatera haleluya. injira mu gihe cyawe Imana yakugururiye. injira mu rugo rwawe Imana yakugururiye. wa mukobwa winjira mu rugo rwawe Imana yakugururiye. injira mu isezerano ryawe Imana yakugururiye. heka Imana yaguhaye guheka. tambagizwa Imana yaguhaye gutambagizwa. shira kwifara alaboshe kose. asigaye iminota ingahe? Matayo somera wa murongo. Matayo 20 na kangahe ku 10 na kangahe? Insomera ni goga wa murongo twasoma mu gucaga umusore. Matayo 20. Soma twigendere. Iri ni cyo jambo ni cyo pfundo cy'ijambo. Yewe abawe. Turasenga ryari? Soma aho hana. Bageze hafi Yerusalemu bashikira Betifage ku musozi wa Elayono. Yesu atuma abigishwa babiri arababarira ati mugende muri iriya mihana iri imbere yanyu muca mubona indogoba iziritse n'inyana yayo muziziture muzinzanire. Nihagira ubabaza mumubwire muti databuja niwe azigomba ashazirekura. Saho wanyana y'indogoba Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakuribeye ikubohoranye nawe wanyu ikubohoranye n'umuryango wose. iyo mubandiri mwari kujakira muhagaze mukavuga haleluya. arababwira ngo nimugende mu gisagara. tekereza kuboherwa mu gisagara. tekereza kuboherwa ku irembo ryo mu gisagara. arababwira ngo mugende murasanga inyana y'indogoba. murasanga indogoba na nyina wayo bizirikiye ku giti. umva Imana igukuye mu mivumo ya nyoko, igukuye mu mivumo ya so, igukuye muri karande za so. Ikibazo abantu baramaze kumenyera Imana. Ayasa amajambo ari programme twaprogramye ngurumva ngo kuwa gatatu ngo tuzovuga ibi. Iyi ni message. Imana iragukuye kuri cyo kiziriko ikukuvanye ko n'abana ba. Imana irakubohoranye n'abana bawe. Imana irakubohoranye n'abana bawe. Imana irakubohoranye n'abana bawe. Imana irakubohoranye n'umuryango wawe. Imana irakubohoranye n'urugo rwawe. Imana irakubohoranye n'abiwanyu. Imana irakubohoye mama. Imana irakubohoye muri iki gitondo. Wari tukiziriko giteye ubwoba ariko Imana ivuganye nawe ngo injira mu isezerano cyawe. Injira mu mugisha wawe. Ibyawe byari bizirikiye ahantu ariko Imana irabisituye mu izina rya Yesu Kristo. Twavuga haleluya. Twavuga haleluya. Twavuga haleluya. Ngo mugende murasa ngo bagiye basanga uko babwiye niko bimeze. Barayizitura. Nihagira ubabaza umubwire ngo databuja aragukeneye mwene data. Yesu aragukeneye mwene data. Yesu aragukeneye. Vuga haleluya. bamaze kuyizitura bayizanye. Yesu ayigenderako bayisasira amatapi kuko yari yicawe ko n'umwami w'abami. Yesu agiye kuba uwo gukontrola ubuzima bwawe. Yesu agiye kuja kwivura y'ubuzima bwawe. Hari mvuga ikinde kiki. Imana yakubohoye. Imana ibohoye umuryango wanyu wose. Imana ibohoye famiye yanyu yose mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru hari icyo rikoze.
ijuru hari icyo rikoze. Imana ikurihiye amadeni. Atetofataya. Ndabagira gute? Ndabagira gute? Semeni haleluya. Imana ikugiriye neza. Imana ikugiriye neza. Hari igiti cy'ikigazi. Hari igiti cy'ikigazi. Icyo giti cy'ikigazi ni igiti kitera. Ni ikigazi kitera, ntikigeze cyera. Munyumve neza. Ni igiti kitigeze cyama. Baragufashe umugisha wawe bawuhamba munsi y'igiti cy'ikigazi kitera. Baravuga ngo ntazopfa ashikiriye umugisha n'umwe. Azomena nk'iki kigazi. Mwene ibyo bigazi mwigeze mubibona mwebwe? Kigakura ariko nikigere kigira nikigere cyama. Kira hano kwibarabara rya gatanu. Kwibarabara rya gatanu. Imana irakuvanyeyo. Mu bantu bagiye kwera urimo muri iki gitondo. Vuga ikinde kiki. Imana iranduye icyo giti. Ishinze igiti cyama mu gishingo cy'icyo giti. Hari surprise ihuta ku buzima bwawe. Aba bantu barahari cyangwa batashe? Mwonyemera mukavuga haleluya. Imana niyo yisidukiye ku buzima bwawe. Imana niyo yimanukiye ku buzima bwawe. Mwonyemera mukavuga haleluya. Nguyo nyana y'indogo ngo bagiye basanga niko imeze. Basanga niko bimeze. Iziritse kuri cya kiziriko kwa kundi nyene. Umva ntabwo kiri ku kiziriko. Ntabwo kiri ku kiziriko. Mwanya uragiye. Reka dusengere hamwe. Ibindi tuzokomeza ejo. Muhagarare mwese abicaye. Tubigenza gute? Ko numva dukeneye gusenga. Muri aka kanya tunatatuwashe moto. Haleluya. Turagomba twatsa umuriro. Umuriro. Munyemerere izi ntebe muzegeranye. Muzegeranye. Dusenge ho minota 10 gusa cyo tubarekura. Isezerano ryawe rigeze ku irembo. Ndavuga ngo isezerano ryawe rigeze ku irembo. Isezerano ryawe rigeze ku irembo. Semeni haleluya. Munyarutse fanya mbio mbio ndugu zangu. Mufanye haraka haraka. Mwegere. Mwegere dusenge. Ngo barayisana. Iyo nyana y'indogoba barayisana. Bayizanira Yesu. Turekura umuriro. Muzamura ibiganza. Nta mwanya wo guteba. Vuga ngo mwami Yesu. Ndasabye imbabazi kuri kinini na gitoya. Mwami Yesu. Ndemeye kozwa n'amaraso yawe. Mwami Yesu. Muri iki gitondo ndakwiyeguriye. Mwami Yesu. Ndakwihaye. Korana nanje bikomeye. Mwami Yesu. Ndagukeneye. Ubuzima bwanje bwari bwarapfuye. None nkeneye ko uzuka. Tapash. Mwami Yesu. Uyu ni wo mwanya wanje. Mwami Yesu. Iyi niyo saha yanje. Mwami Yesu. Cya gitondo wambwira. Niki? Babarozi. Ibyabo birapfuye. Babarozi. Byabo birananiwe. Babarozi. Byabo bishyizwe ku iherezo. Ratopa. Babapfumu. Ndabacitse. Babapfumu. Ndabacika. Babapfumu. Ndabarenganye.
amasaha yawe yo gukora. Yesu yedo pashe kose Yesu. Iki gitondo nishanje bivuga cyane ngo Yesu ndikonkomoye ibyo bankoreye. Yesu nditandukanije n'ibyo bankoreye. Aho bavuze ko ntazoshika ngiye kuhashika muri aka kanya sejo, ariko n'uyu mwanya nyene robo shikaya temperados. Ndarekuye umuriro muri aka kanya mwami, ndarekuye umuriro wawe muri aka kanya Jehova, ndarekuye umuriro wawe muri aka kanya Papa, ndarekuye umuriro wawe muri aka kanya Mesiya, ndarekuye umuriro wawe muri aka kanya Papa. Ni temperados rantalamos kitaya yebo seketaya. Ndarekuye umuriro mwami, ndarekuye imbaraga zawe, ndarekuye imbaraga. Fata abo bantu, imbaraga zatanguye kumanuka, umuriro watanguye kumanuka, umuriro wacu zamukana abo bantu hejuru, umuriro zamugumiza ibiganza hejuru. Wendi usamare ego fasha uyu muntu hano, fasha uyu muntu. La fasha la topalados zamura ibiganza. Uyu munsi abarozi barakurekura, abapfumu barakurekura, abarozi barakurekura. Ariko mumeze gute? Zamukana umuntu hano hejuru, umusengano hejuru, zamukana abantu hano hejuru, umusengano hejuru. La kumiza ibiganza hejuru. Ndumva ari ikintu Imana ikirakora. Tele bose riya baba tele zatando. Fasha abantu hano, hari umuriro, hari imbaraga. Litalala sando. Li shekete li shantalabos. Zamukana wano abashanto kumiza ibiganza hejuru. Ikimandikira kona, hari ikimandikira kona. Mufuche mufashe fasha. La zamura ibiganza, hari ikimandikira kona. Ndabonye abarozi barakurekuye, abarozi barakurekuye, abapfumu barakurekuye, abapfumu barakurekuye kwakira. Umuriro wacu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Zamura ibiganza uvuga ngo mwami Yesu. Komuni mu bici aho mufashe. Lebos. La. Wino. Atayabo. Kumisa ibiganza hejuru. Uyu munsi biramenyekana. Ikuzimu barabimenya. Abadayimoni barabimenya. Abanyamareba barabimenya. Zamura ibiganza bya la. Byuru uwo muntu nk'abantu b'Imana. Li shekete. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. La. Ariko mumeze gute? Hamagara, zamura ibiganza, vuga ngo mwami Yesu. Zamura amaboko. Umuriro. Kuna nguvu za ajabu. Fasha wa Mungu, fasha wa bana ariko basha mubyutse mbio.
bose barekura rekura amaguru rekura amaguru rekura mu nda yiwe rekura nimuzamura amaboko shira ku mutwe dusigaje iminota 5 cyane barekura humiriza amaso yawe kugira ngo ntusamazwe n'ikintu na kimwe zamuka niwe muntu aho hejuru amusengera Jesus 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 muhumiriza amaso musenga Imana guhumiriza bidufasha iki biturinda gusamara biturinda gusamara fasha uyu muntu latarashando kwa jina la Yesu 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 epalabush litalashando baraka za Yesu baraka za Yesu baraka za Kristo baraka za Kristo baraka za Kristo umuriro umuriro bujanera musenge zatalashando mumeze gutemwa abantu mwe umeze gutemwa abantu mwe rekura 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 Shiko siado vuga ngo mwami Yesu ndibohoye nanje ndibohoye nanje ndibohoye ibyo bankoreye ndibohoye ibyo bankoreye ndibohoye imikorere y'abarozi ndibohoye imikorere y'abarozi ndibohoye imikorere y'abarozi abaribwa mu nda fata mu nda afite ibibazo mu nda zabo Randa zataya rebos shekete kete kete raba shekete rekura lele pashe kose mantalabo kwa jina la Yesu 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 ndakubaga umupanga wa mpemu yera umupanga wa mpemu yera umupanga wa mpemu yera wow Jesus. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Chago chose chatatse ubuzima bwawe natwe turacataka uyo muroze turamwataka ayo macupa turayamenaguye ibyo bintu bagukizemo turabimenaguye aho bakunyegeje turahabomoye icyo cyumba bakuganiyemo turakimenye Mana urakoze Mana tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu Samura hallelujah Samura hallelujah Shekos usubire mu bibanza gato
umviriza nakubwire, Imana irambariye ngo nakubwire, abarozi Imana irabahombeje. Abarozi Imana irabahombeje, abapfumu Imana irabahombeje, ibyo bari baratwaye bazi ngo bizovamo inyungu Imana irabahombeje. Imana irabahombeje, Imana irabahombeje. Imana igarukanye ibyari byaratwawe, Imana igarukanye ibyari byaratwawe. Munyemera mukavuga haleluya. Reka kubera umwanya bisige tubirekereje. Haleluya. Na nimugoroba no munsi ni kwa gatatu. Amen. Tubirekere uyu munsi ku mugoroba nejo, ariko ndakubwira ngo iyi ndwi irarangira abantu bakubona uko batahora bakubona. Irarangira bakubona uko batahora bakubona. Yadusanze twigaragura nifata idukuramo, iratweza iratubabarira ikiruta ibindi yatwe. Reka dukorere Imana. Ye numva hari yindi mikorere itari menyerewe. Narimvuze ngo hari mikorere yindi itari menyerewe. Amen. Murabyemera? Hari yindi mikorere itari menyerewe y'Imana ku buzima bwawe, ku buzima bwande ababibonye ntibazobishingira intahe. Barakuza utagira yucira nayumira, barakuza utagira icurya, barakuza utagira ico wambara, bazovuga ngo twari tumuzi. Ubuzima bwe bwarapfuye, bwarazingazinzwe, bwarazingamye. Umwanya nyene, umwanya n'umwanya, ariko reka usigarize ejo. Amen. Hari ukeneye gutanga ihigira 10, akeneye envelope. Hari inyuma, hari inyuma ntaba protocole basama baje. Uzamura ikiganza bakubone aho uri no gaha imbere. Mwakoze kuza uko wari uri sikusubiye inyuma. Ana yanje uko wari uri mwabahaye bose hariya uko wari umeze sikusubiye inyuma. Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana ishimwe cyane. Umuntu yatumiye umuntu, Imana imukubire nka 5, imukubire nk'inshuro 7, imukubire nk'inshuro, imugwirize. Wewe watumiye umuntu akaba atabawe ko wamutumiye, utumira uwundi umuntu umwe canke babiri ejo. Haleluya, haleluya. Abari hanze bakora kurikirana batwiyanganire, sinzi ikibazo cabaye mu mashini bashoboye gukurikirana amashusho, ariko nibaze ko ejo bizoba byakemutse. Bakurikiranye ariko ubutumwa nta mashusho bashoboye gukurikirana, ndibaza ko ejo bizoba bimeze neza. Amen. Haleluya. Umwanya watugoye gatoya ku radio, narinzi ko twahejeje kare, kumbe twahejeje umwanya wagira ushitse ngaha dutevye, ariko nibaza ko ejo tuzogerageza, kuko twari tuzi ko no munsi ari umunsi nyine tuza tugahanura, ariko umwanya twahanuriye mu ijambo kubera umwanya twakoresheje umwanya twirukanga.